Imana ni nziza cyane kandi iryo teka ntituraritota. Baratuje, baratagase, barasharamya, barashushe batagwaye ma. Oye! Ramba! Komera! Heza kigwa! Bene Imana muvyagiye ngaho umwe wese mu cubahiro ciwe, na cane duhereye kuri cubahiro kizima, muramutse igihugu cacu ciza c'Uburundi hamwe n'urubavu rwanyu. Papa, murasangwa iteka ryo kuba murongoye ibihugu vyiyunze ku mugabane wa Afrika. Imana ni nziza cyane, ibandanye dutera iteka mu kubagira igikoresho kizima kitazimiza intama muvyeyi, kandi iryo teka ntituraritota. Nyakubahwa urongoye umugambi watsinze amatora muri kino gihugu cacu, bihebeye Imana yateye iteka ikabasiga ngo muyisingize. Bana kubaha abakenyezi beza Abakenyererarugamba, batumire mw'itajana n'urubanza nitugire Kristo. Naganze Kristo. Uyu munsi twaje gushigikira umukenyezi w'Umukenyererarugamba, rugamije iterambere kuri twese. Ikaze rero muri Gitega Gitenga cy'umurwa mukuru wa poritike, ikaze no kwikaziye tuyagira abakiyago ntituyagira umuyaga uhita. Nuko rero akaganuke n'ijambo twagomba tubashikirize bigizwe n'ibice bitatu. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri rusangi. Umunsi mukuru w'umukenyezi w'Umukenyererarugamba mu Burundi. Uguhugurana n'utuntu n'utuntu. Nuko rero ikirundi tanatanze mu manelebele, mukenyezi muri rusangi. Sanga iteka watewe n'Uwiteka, akagutaka ubwiza, ubwenge n'ubwenegihugu. Imbere rero yo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi w'Umukenyererarugamba, inguvu tuzikura mu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri rusangi. Uwo nawo ukawihimbazwa kuwa 8 Ntwarante uko umwaka utaje. Uyu munsi wavuye kw'ishaka ry'abitangira bushake b'abakenyezi b'imboneza, babaye intwari. Bamwe muri bo mbere ubwo butwari bukaba bwabatwaye na gato. Amaraso yabo ab'imbuto imera avomera imitima y'abaganza isi muri ico gihe. Baca baganirira abakenyezi umunsi umwe mu mwaka ubitirirwa. Nubwo hari ibihugu bikinana, Uburundi bwo bwifatanije n'abandi bufata iya mbere mu kubakomorera iyo munsi. Bakenyezi beza mwe, songa mbere zaidi na zaidi. Abakenyezi b'Abakenyererarugamba bahurikiye mu mugambi urongoye igihugu CNDD FDD, nabo bajamwe bagira bati ibigiye inama bigira mw'Imana, bahujwe n'ijambo n'ingero, bafata ingingo ngirakamaro yo kwivyeta bisomeka kurusha uko byari mu gutanga umuganda wabo mw'iterambere ry'imiryango n'iry'igihugu, kuko batahuye ko ubugirigiri bugira babi kandi ko nyamwigenda katigera rimira impeshyi namba. Ubaha amashi menshi cyane. Umwaka wa gatanu bakorana bikomeye nk'uko namwe mubyibonera ngo bahugura. Nizeye ko bagira barangize mu kanya gatoya. Baratuje, baratagase, barasharamya, barashushe batagwaye ma. Icivugo kizobarongora umwaka na cakabari Bakenyererarugamba. Dukenyereze igume, twitwararika indero y'urwaruka rwacu kugira ngo igihugu kize kironka abantu b'ubuntu, b'ubwenge, bagikunda, bazogishikana kw'iterambere rirama. Intumbero y'ico civugo izageze weya, aho indero y'urwaruka rwanone igeze, aha ntawo bideha. Igeze muri Karinga na Mugoma kandi aribo kazoza kera. Hewe Mukama w'ikigongwe, rutunga boro n'abononyi, dufashe duhogore ntuze wanze. Twifitiye Abakenyererarugamba bizofata intumbero. Imana iriko iraduhindurira amateka. Bakenyezi beza, Imana yavuze ko turabaho, yavuze ko tubona
tukiri bazima yavuze yego kandi ibarose akanya n'akaryo ko kwiyumvira no kwiyunguruza mu vyotuma mwisira ku mwanya mwiza w'iterambere ryanyu ubwanyu iry'imiryango n'iry'igihugu mavukiro yacu. Tureke kwama tuzeyinze kuva muri Nzero gushika muri Nyakanga kuko urinze ugera muri Kigarama aho data wanjye n'ukugarama ukonkwa n'ubusuri kabisa. Bakenyererarugamba mutisabwe yemwe hewegeyewe nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugamba ukaba n'umugumyabanga w'indani amarura ntagwa n'aba bakenyezi baduhere maze akazi kabo karongoroke uyu munsi ni gwabo ako karagaciyemo. Bakenyererarugamba mbega muribuka ko muri bamaboko igihumbi sa Imana niyo yabagize abakenyezi beza bisaka n'ishatsi aho muri hose mwiyumve ko mudasanzwe. Imana yarabaryoheye maze muryohera ijisho ry'abanega banyu maze banega urutoki bati ntamujanye nobanjananye nkazopfa ntabaye. Nezerwa muhimbagwe rero maze umuhimba bweza ubeza agatima ntimuri ba mutima mutindi mwatewe iteka ryo kuba bakagufa kamagufa. Mumbabare sibuze amagufa ya tanga mvuze ba magufa banega banyu abana bakabara izo mana za kabiri hano kw'isi. Iyo Mana itugira neza ku buryo buturenze tuyishimire mu kwikomera amasi menshi cyane. Murekenuye ngo ndakoze yakoze akarambaraye. Bakenyerarugamba urugamba mukenyera uyu munsi muraruzirikanaho si ubw'umuheto ubwo ngo ndizera twarasezere bayibayi ryarabaye ntirikabe hapfa kampinga yanje yakira intwaro rusange. Ubu turiko duhangana n'ugwa vision 2040-2060 muri kano katemete ka etike mondiale korera ibiswi n'umutima wanyu wose kugira vyamara ivy'inkona ahandi ho n'ukuri gushimiza bizobahindukana ivy'inkukuma higabe banobe vyongere bibasisime. Ndavuga nkirengane nyunganya wowe ukiri muto zana ndakujandajandire ngo barabire impumyi muhumurewe mu rugamba rugamije kunagura indero bwenge n'indero umutima y'ugwaruka. Murabanza muhangane n'ibi bikurikira. Ubwa mbere urugamba mu ndero rukristo icizwe kizira abakenyezi carazirukanije kandi aho bikomereye rero sino mu gwaruka gusa mbengo mwaheruka kera y'intara nyongarenga ibigo ubu hohananga ibigo mbisa ngaho ndavuga ariko ku murango simbona kandi sinumva. Kabiri urugamba mu ndero bwenge indi usubira kumva aho umwigisha abaza abanyeshuri ati mbega mu Burundi dufise ubwoko bungahe bw'amatagisi hariyo makori ukaza wumva umunyeshuri ari inamuye ati mwamesiye ati mu Burundi dufise ubwoko bune bw'amatagisi hariho tagisi y'ivelo tagisi y'imoto tagisi y'itukutuku na tagisi y'icangacanga. Haba ni bamwe baramurirwa ku marigara nirenza ataco bahereje amaboko ukaza wumva ngo yo ngo bantwaye igitsina baba bagomba gusamaza abandi ngo babindera amaboko nkabo. Mwoye guhangayikisha n'abahani mwirirwa murabahakinga ngo mumenye ivyo barimwo ku munota ku munota. Hani ngo uko wapi bihorere bajyeho barakazi ikibabasha n'igisabisho ibikorwa urukundo no kwicisha bugufi. Mukenyezi ntubone ngo igihugu higushinze amabanga nawe ngo ugomba kubangamira umushinga ntahe wawe. Na mama Burundi yarabitubwiye mu mwaka wa 2021 aho yagira ati ubudepite mu Kigobe ubudeje mu biro imuhira umukenyezi mu rugo komera muvyeyi. Hiryo y'ikaba ijambo nta birenze inbox yanje yaruzuye ubushaka amakuru ahambaye nawe haransanga mu kibimba aho bita mwibanga abanza ntemwo rimwe ntagatishe mwiri wangu. Bakenyererarugamba beza ngo mwuko nikiriko bazobamenyera kuvyamwa mwamugo ngakorera akaryo keza kugukorana gukosora ibitagenze neza mu myaka imbere. Reka mbere ndabahena umukenyuro ca hamwe mugira amafondation nkomeze migambi ku ntara canke kwikomine ntimwitwaze nk'intara zaragutse. Gira amashirahamwe ashira imbere ibikorwa bijanye n'ubuhinga buhanitse bibaye ngombwa musebereti basahirize mu kubaronsa abahinga babinononsoye babafasha. Mwisunga akarorero k'abakenyezi b'intwari zidatwarira hejuru kuko zarindiye menshi mu gimwema habatembera imbere mubone gutera imbere nk'imizinga ya kijambere. Mbega akarorero k'umukenyezi w'intwari ntimugafise
nyene icubahiro mama Burundi ivyo amaze kurangurira muri fondation Bonne Action umugira neza hari umugwana neza tobikenguruka ibikorwa biravuga gusumba amajambo bavyeyi nkunda ntimudutize umunota umwe tubaha akaganuke k'ibicocoro turagize mwiriwe bene Imana bakenyezi ntimurambirwe kukivi vira hasi rimwe mugitura amaboko bakenyezi kenyera zigume mugumiza amizero mu muryango no mu gihugu bakenyezi kora ibikori mukora ibirama muramuri igihugu n'amakungu bakenyezi kanguka nimuzibuke ingegene imisure yagurutse bakenyezi kanura mubone ikibereye mu mbono kazoza bakenyezi kirama bingagira nk'umubingo mukinga bakirane bakenyezi kimbagira kimbagizwa nkako muri abakenyererarugamba tunagita mwiriwe banyakubahwa umukenyererarugamba tena bote kukurinde yahudwa mukenyezi kirabuka kibambe mikapu n'imikunina mukenyezi kenula ukenolele umuryango n'igihugu mukenyezi kenyula ukenyolele mu mbona kazoza y'Uburundi mukenyezi ketwa usanganirwe na Sebarundi agusangiza ku mabanga y'igihugu bakenyezi kengurukira abanega banyu babahamanega bakabakurana mu kaguriro bakenyezi kengurukira umuremyi yabaremye akabakenurira akabaremesha murakoze azoba ari yankoni kubisa umuhindo ukumva ikigize ngo